hama nshimire madame wanje ndibaza ko iyi ni nkuru dushatse garuka ko madame wawe nshimire madame wanje Ornella no musange nabe bizokwicara no kuvuga utari umuntu ufite umutima wo kwihangana usanga wadekora wocumera nka Joseph yatsinze ikigeragezo sha barakuriho ugasanga ntibigenze neza ariho yamenyera niva ugasanga uramudomye kandi hari umaze kudoma umaze igihe kirekire utabana n'umudamu na cyane kasanze aba mu ntara ya Ngozi uri siri muracari kumwe cyangwa maratandukanye kubana ndi kumwe na Abeli Fanny na Vene byamushimisha donc umenye barazinje kumuvamia mu bikorwa ko bakorana numvise ambwira ngo je ngo ayo kwezi kumuzo baduze harimo beef icyo gihe hari n'inimero ampamagaye bana intororeza bya hatari ari Fanny yayitumye sinzi nimba ari we mutebana je kabisa ko nuko ndavuga je ko nta manyanga nakoze ibyo mbwira ni ibiki 5 ndi kumwe na madame umwana babiri abana babiri gusa no hanze naritije ndabizi ivyo babivuze keshi ufise ngo mu Kirundo ufise w'Inyanzarake mani ikibazo cy'abana banje n'abastari barazwe nta mwana wanje unyegeje niyo mpamvu bose bafise 0 faute na maniga nayo Fanny Vene hanze ngo ndamufitiye brother nta nagashari pe Liberty wenyene yagutwaye Liberty karimo raze impamvu Liberty karimo Hola my people bakunzi ba Buja Time TV ndabaramukije bwakeye mwiriwe bivanye n'amasaha muri ko murabera ko kino kiganiro umuhungu wanyu Noraske ntari wa gatandatu Kizimana Solution Man nandi mazina menshi Stop Boy n'ibindi byinshi ni ya televiziyo nyene igezweho ndazi yuko muri ko murayikurikirana muri benshi ndazi yuko muba mukeneye amakuru yacu menshi muba mukeneye amafilm yacu menshi ibintu byinshi bica kuri ino televiziyo yacu Buja Time TV gira like na subscribe kubera ikishuye kubona link hama ukagenda wabonye ibintu nk'ibi udafyonze aho hepfo kugakengeri aho nyine mubona gakengeri cufyonda kugira ngo uduteze imbere kugira ngo uzokwa mubona wa mbere ko ronka ibiganiro byacu no munsi nzoba kuba ndi kumwe n'umuji wanje abayimwesha 0 faute abari wa mujama yambara ishapo afise n'ubuhanza tubaza gukora mubone ubuhanza bwiwe ari muri babahungu bafise inzara zirezire gusomba abandi ni wa mu acteur wenyene wa undi nyene amazi imyaka myinshi ariko arakina filme abari wa muji wanje wa undi nyene mu mabifa atajamu ariko aje hagati kugira ngo abanguranye abari wa muji wanje nkunda sana ariko atwenze menga bifisa amapengu niko bimeze gira like na subscribe hama ugumu liking nyumunsi nyuma ya kamera mfise umukameramene wo mudamu ndarenze niko bimeze so ndabakunda sana wagwana ma bro umeze neza ameze fresh 0 faute iyo nyinyi y'abantu barabibaza ngo namapengu ni nyinyi n'amapengu ape ntacyo ndabizi harimo iryinyo ritamezemo hagati urumva sinzi iryinyo ritabeze Dani tumaze igihe dukorana tumaze imyaka myinshi turaze na nywa nashima kuva uvuye Ingozi ariko gerageza we present abakunzi ba televiziyo yanje abakunzi ba televiziyo yacu yabo ingene witwa je ku mazina y'ababyeyi ni niyo nkuru Daniel waje guhindukamo Dani nta birenze abari Dani akonde kwivero ko atabirenze n'igihe yo cyose yacavuye avuga ati je nta birenze ni ale tu nuko mbayeho mu bintu n'ibyiza je ndashima nama nakengurutse kuko naje gusanga kuri nosi uno munsi nimburi gutwenga ejo bubabaye nuko ni Dani bamenyereye no musi sinerekanya amaguru ariko ndaza kwiyerekana ariko ni Dani bamenyereye menga yambara nk'umupastori ariko today wambaye amadeshire ibintu unzo kunshiramwa amaensero yerekana ino deshire y'umujama brother ubustare bwabaye bwinshi no je sizi ko kuvuga ngo kwambara ntabwo ari ubustare ahubwo wambara ivanye nuko ubona ikintu uri gikeneye umva ko impuzu uyikunze ntabwo bikene ibyo by'ubustare ntabyo mbona ntabyo ubona gose nzi ko ubustare amafaranga nta mafaranga ngira nta mafaranga ubuze nta mafaranga mfise okay harahiye haratakombe Dalilene gukumbuye iyo ndakurondeye guke tukorana ikiganiro mbafise amakuru menshi ngomba kukubaza na cyane kuri umwe mu bakinyi ba filme bavuga ku bintu byinshi inyuma yo gusohora video uriko ravuga mu makimbirane canke mu matati yaramaze imisi ari muri filme uraboneka nk'umuhanuzi uja hagati uravuga ati je nditanze nk'igitambo reka mvuga ukuri urahanura uyu n'uyundi byari bimeze gute kubera ko gufata irya video wavyumviriye gute ijya video undi bavuga ngo ahari abagabo ntihagwa ibara
uwo mugaye narawusanze ariko hari ibintu uraba ukabirabisha amaso ukihorera ukaraba ugahora ariko hakaza akantu kumva ko nawe umutima uraguhatiye kugira icyo uvuze kw'ibyo bintu ko hari ikintu ubizi ko ariko ndashimira Imana na cyane ko inama natanze benshi barabonye ko byari bikwiye ko tuva muri kerere mu nsako bose bari ku kivi barabivuyemo ubu nta nsako zihari ariko yaravuze Ribat ati je nta kiganiro nzosubira gukora ku televiziyo nimwe ikintu agomba nkore right now kubera ndazi ko atakiganiro yokora nagomba ndamutelefone ndamucishe live numve yuko wewe ukomera ko muvugana numve ko atabifu mufitaniye uri ready Bochendi ready majya mutipe nta bifu dufitanye I gonna call him my brother reka ndamucalling ndagushire live nawe ugira ico muvuganye wavuze ko mwakinanye kuva kera mukiri Ngozi mwamanukanye sinzi bana gukinana ujya mutipe dufite byo twahuye kandi mbona ko yabikora neza afite n'umutima muzima ahubwo sinzi ikintu cyamuhinduye nimba ari Bujumbura yamukanze numbaze ari amatara baramatara ariko bwambe none kabisa ari umubrada ari umuntu inyuma y'iki kiganiro muramaze kubonana no ntabwo tumaze kubonana gusa naramuvugije namuhaye audio nimba namwandikiye message ndavuga ati niga bite ariko duhure dusangire moye tuvugane mpana dusangire moye namubwiye ko ibi bintu byabaye bikije kumwe ko nakunda ibiganiro ko nashaka ko nzongera kumva ko ndi mu biganiro ndi kuvuga abantu ubundi tuba tukwiye gukora pana kwama mu majambo wamukiye gukora pana kwama mu majambo ariko wamenga uhengamiye mu ruhande rwa Beri no uriko ravuga suvuga unahengamiye mu ruhande rwa Beri bose nabacu let me call him katumu telefone man uri ready sanga tayifu wizigute ko ari ku murongo ntayafata akaje muza kumubaza ni gute za kumubaza iki se numbaza iki hari ibirenze nibijyanye je ko badabahuze gaye ego gaye uguza habu ubundi ujya mutipe nta nibirgiwe nanjirega nta bibijyanye reka runa kumwe gufisa ubwoba reka na telefone Ribat majita badagusavye ndi kumwe n'umujama wawe mwavanye mbari mwaje munateremuka muri kumbe mwaje Abeli niwe banzaye muri kapo Abeli watuzanye irya niga ni watuzanye kabisa idushikana itown y'abana gusa amatara aradukanze ni uratomboye irase gucamwe ariko ntacu ndazi kukira ukigaraza kukiraba Ribat majita gukumbuye ariko arakina sezo yiwe gira gabiri nyimba atari gatatu ya filme yitwa Nsoro kubera kutarigera ubonekamo kandi muri abagenzi Jesse nigeze mboneka muri Nsoro ariko ayipanga Nsoro nari ndayirimo ubwa mbere twari twakivuganyeho hari umugabo uzabonamo umuganji gutya munini ijyaro ari gukinamo niyo nayi gukinamo jewe hama ibikorwa biba byinshi ndakora muri G5 nkakora no kuri channel yanje ya Irondo TV aho nakora nari mfise ibikorwa bimbana byinshi ariko nta kansi karimo kutayikinamo Nsoro vraiment kandi Nsoro ndayemera ni yamateka ahubwo yubaho Surire yemera ariko bavuga yuko ikinamwe abantu barenze bazi gukina filme birenze nawe ukaba bavuga yuko wubura umucayi uhavuye usubira ku ishuri uriga canke ibijya byari byo ishavu kumbure nawe urakaze pani byo kwiga nama nabivuze hari cinema filme tuyikina gutandukanye hari abantu bakina filme kubera ko babona abandi babikinnye hari n'abandi bayikina mu buryo bw'impano ibarimo indani jewe Dani ndumva ko mu kwakitinga nakitinga nk'impano indimo indani nubwo byashitse ndabyiga ariko nize ibintu nari nshaka numva nkunze numva ko nshaka umwanya n'umwanya kuzobikora kuvuga rero ngo ndumucaye uvuze ndumucaye nama nabivuze ikintu cyose cyadukeneye ku ino si n'ubwenge nibwo bukenewe hanini kuko ubumenyi turatoratora hirya no hino tukiga indimi tukiga ibinabiriya tubihabwa na ba maître abigisha ariko ubundi ubwenge buvukanye ibyo byose ubifise no musi je nitwa Kezimana Raske mfise abantu benshi bagiye baramfasha kugira ngo shoye kuba mfise abantu bankurikirana kumbure bangana gutya n'abantu bankunda bangana gutya hariho nabatumye je nawe duhura hariho nabatumye nawe ushika kuri no musi ahugeze no musi ndagwaye akajyo ndazi nturigera ubikora ariko no musi shimira umuntu wari wese yoba yarigeze kugufasha kuva ugitangura gushika no munsi reka mbanze mbere na mbere nshimire Imana yanje yatumye byose bigenda neza uko Imana yantije izi mpwemu urumva izi mpwemu nkoresha kuri media nkaha yongera kumpa ubuzima ndatembera ndakora birakunda inguvu inkomezi hama nshimire madame wanje ndibaza ko
iyi ni nkuru dushatse garuka ko okay madamu wawe okay nshimire madamu wanje Ornella no umusange nabe bizokwicara okay reka nshimire madamu wanje aho yibereye Ngozi Imana imuhe kuramba imuhe no kugira imigisha myinshi kuko niwe manager wa mbere nawe utarigeze yantenguha ubwo harabo twahuye bamwe namwe barantenguha ariko bwa bukobwa bwo ngaha mu mujini wati kubyaba manager wewe yambaye hafi wanashaka nubwo bukobwa ibyavugwa byari byinshi bitandukanye ariko yaragerageje ati bana nta kundi kora gusura ko bitorosha ariko ebana kora hama nshimire nundi mugabo uraho bita Simoni Bahati kuva mu ntara ya Karusi gushika Australia Bahati kuva muri Australia ujya mu Jamandazi kagukunda sana yubahwe nawe ari mu bantu banshigikiye wanashaka kuva Ingozi n'Ingozi mpare ranshigikira kashiramo imiyaga kama sponsoro kama ku mafaranga nkaronka utwo mpemba abakinnyi ndamushimira cyane Imana imuhezagira imusubirizaho yakuye wa kabiri wa gatatu ndibaza Aberi Nduwayo ari mu bantu bo banshigikiye barakora buri kimwe cyose kugera ku isaha ndibaza izo nguvu zarakoze reka nshimire n'umunini gacu ari muvuga uwo bita Libatira dukunda no umuntu twatanguranye cinema iyo bitabya kubaha Ingozi abimfashamo neza mu nyuma dukorana Imana mu bantu mu nyuma dukorana impembo y'ikuzimu mu nyuma dukorana Bajaje Seri aho hose narabonye ukuboko kwiwe nawe Imana irusheho kumuhezagira kandi imuhe kuramba no kuramuka azatangura umwaka ameze fresh hama nshimire na Joachim nawe Joachim pick up Ivan Joachim ariko buya ntabwo nshaka kumuvugaho birebire n'umuntu twakoranye ko mu nyuma Satani araza arivanga amaze kwivanga gusa icyo mushimira ntago twajanye cyamufatana amashati aragurisha ceno nyimba yagurishije imba barayibivye ivyo nkuru nazironye yitwa gute yitwa Inkinzo TV irabura turabura yugiye Inkinzo TV narayibuze ko ariko mu buryo nanje bitaro nk'ubunurutse ko Inkinzo TV nakizemo amafaranga menshi ashika hafi miliyoni 10 gutyo kuko yes 10 zo bazarabuzeho nk'amajana 7 kuko yakura ndafise ntuze zigaragara na Joachim wanashaka kukimubajije ntabwo ndi kumwishyuza kuko ne baramwibye arabizi ko kabisa baramwibye cyengera yigurishije yambwiye ko bayibye wewe wemera iki mutima Dani ndikanguye nsanga cano batwaye nuko yambwiye none gasha wumvise umuntu ari kurira ko bamwibye wizeye iki wewe wizeye iki umuntu ntubeshye nturi mu marayika ku mutima wanje bwa mbere numvise ko yo bayigurishije yayidandaje ngerageza guca ku bantu bose umuntu wampaye amakuru mazima no umuntu umwe simuvugiye ngaha ni wambwiye ati kabisa ahubwo umufate mu mugongo bayitwaye ntibayitwaye ubundi kaweda barayifuse kuri YouTube sinzi ndacako filime z'ibiterasoni sinzi nimba arabansi babikoze ariko ndibaza nka Joachim niwe ufise amakuru menshi gusumba yo mfise ariko Imana yarafashije nawe arongera arakora yarakoze kandi Joachim ni umukozi cyane ubu byarongeye mira fresh ku Nkinzo TV arimo aratwika nawe Imana imuhezaje ko twavanye kure gusa nubwo tutabandanije Satani burya ntabwo akunda abantu bakundana bakorera hamwe ariko ndamwemera ni niga yanje nawe okay abo nibo bantashiye gushimira kuri uno mwanya nibaze ko bose abifurije umwaka mushasha muhire w'2023 kugira ngo umuntu wese azoronke ico yaramaze igihe asengera canke icagwaye niko yemeza bazora umwaka wo gushikana indoto zanyu nivyo ndabavugiye hama abantu benshi bagoma bavuga ngo urafise ingeso y'ubukobwa kumbure ntibari bazi gufisa umudamu ngo bakubona uri kumwe n'umukobwa kanaka je ukaba bimeze gutya je nkabwa nti baje nabo bakinana amafilme nabo bari karigisha gukina filme cyane kuri mu metre je ndakuzi uri kurigisha abantu benshi hajya abavuga ibintu nk'ivyo nabo bavuga kiki abantu bavuga ibyo ntago mbatahura je cinema nayitanguye filme nayitanguye igoranye Ingozi ndi mu bantu muri filme ndundi nagerageje gukora kandi ndakora cyane barabizi bamwe nubwo nagiye nkora ku macana atandukanye kugira ku isaho nkabana nimeze nk'umuntu dafise cano nkorerako ariko barabona ko kuri Bikore TV nimo ndabikora kandi bimeze neza nubwo nta buryo sinzi hagize abandemera bizogenda neza shiramo amafaranga maze ujama afise impano umuntu ari ku kivi burya ntabura abantu bamusupporting ikibi no kwicara hama ugiye kuvuga iby'ubukobwa jewe agembira bankumva biransiga nimba cinema nyimazemo imyaka 8 ndi kwactinga mpora na byinshi bitandukanye ndibaza nta muntu uraja ku media wumva arimo aravuga ngo urumva ngo Dani byagenze uku yanteye inda yagize uku haro ari bwumve none nabirate niho ndakubajije nukuvuga ama challenge nahuye nayo ni menshi ibibazo twaye nabyo ibi bintu biragoye brother
gukora ibintu by'amafilime duhura n'abakobwa duhura n'abamama kandi beza pe no kuvuga utari umuntu ufite umutima wo kwihangana usanga wadekora wocumera nka Yozefu yatsinze ikigeragezo wocumera nka Delila na Samson wocumera nka Samson ingorane zo kwataka ariko ibyanyacyatse ni byinshi wanashaka haraho nitwaye neza abo nitwayeho nabi bambabarire hari nabambwiye kabisa muri filime wewe uraturyagagura uvuga nabi iki ariko nabonye ibintu bitabaye umusazi sha barakurero ugasanga ntibigenze neza ariho yamenyera niva ugasanga uramudomye kandi hari umaze kudoma no ahubwo y'umudomye hacahashya y'umudomye hacahashya acajya ku media y'abana byagenze uko reka no nshimira Imana ko mu iyo myaka 8 yose maze muri cinema ibyo bintu ntago twahuye ari naco kintu madame umwanya umwe nshimiraho ambwiye ati kabisa ko biri kose muri cinema nubwo hari ibyo nakwagiriza nawe yaranyagiriza rega ambwiye ati icyo ngushimira nuko ntansa kunumva kuri wewe nkuko nzumva handi n'ahandi icyo ndagishimira Imana ntago ari kubganje oya ni kubw'Imana kabisa ubundi hari gushya umaze igihe kirekire utabana n'umudamu na cyane kasanze aba mu ntara ya Ngozi uri siri muracari kumwe cyangwa maratandukanye brother ibyo yizi gute ko tutabana je buri weekend mba ndi Ngozi no musore muri weekend sivyo cameraman wawe umviriza ubu turi sangapi ubu tukoze ikiganiro turi dize sawa saa 10:30 ndaba ndi Ngozi sure nivyo uko nukuri ndaguhaye bazongera kumbona ngaha rendi urisi ko umugore wawe amumeraniye neza madame wanje tubanye neza kandi yubahwe nkundira madame wanje n'umukozi ari mpamvu nakwita ni mu manager wa mbere mfise kuko iyo ataza kumfata ukuboko ngo anshigikire izina ry'Imana na Bujumbura baramize hari umunsi umwe uraho hahiye nayo mfise manager umwe nakubwiye nyene wo muri Australia siza kantu kavutsemo ari abantu bagiye kuvuga amajambo arankwepa gatoyi ankwefyesha harahiye ntagira madame nari nduze ntuze Fanny wewe yampaye ukwezi kumwe arambwa ati je mu kwezi kumwe ndashaka kubaduze sinza akantu kari kavutsemo bibaka jembegete ndavuga none Fanny ko mpaye ukwezi kumwe bigenze bite bivuge ko hari situation yanje nawe ukwezi kumwe gute Fanny kuba nandi kumwe na Abeli Fanny byamushimisha donc umenge barazinje kumuvamia mu bikorwa ko bakorana numvise ambwira ngo je ngo ayo kwezi kumuzo baduze harimo beef icyo gihe hari ni nimero mpamagaye bana intororeza bya hatari ari Fanny yayitu sinzi nimba ari we mwete bana je kabisa ko nuko ndavuga je ko nta manyanga nakoze ibyo mbwira nibiki ariko naje gusanga ari umuntu wari uri hafi yiwe wari uri kumufasha mu byari biri kuvugwa hari ya mative ari kuvuga ibintu kandi nta sinandi hafi yayo vraiment ibyari biri kuvugwa ariko bikanyagira je bakabinyagiriza ariko Imana ishimwe nawe mushiki wacu Imana muhezagire turi ko no mwino minsi arimo arabikora neza ku mupfakazi wagenze fresh hari niyo nabonye yindi ntazi izina ryayo arimo arabikora neza mubanyi yubahwe ariko icyo no musaba tugira urukundo dufashanye hambere twakiri mu Rwanda narabonye mu Rwanda ikintu gituma bakora bagatera imbere barafashanya ugasabimo barakorera hamwe amatima agakinira no musi nkaza kugukinira ejo kaza kunyira ejo tukajya gukinira uri sha bimeze neza vraiment natwe ndifuza ko mu minsi iri imbere zabimeze nkuko bati tuzotangira umwaka ari alright niko bimeze abari Dani turi kumwe mubandanye mudukurikirana ni Buja Time TV muko murakurikirana ndi kumwe na Dani Maji Dani tuko turahera heza ariko hari akantu kabazo nagomba kukubaza gato ku rusaku hacikiye kingana gute ubanye n'umudamu kingana gute jewe ibintu bijyanye nta nkunda kubishira mu media ariyo mpamvu n'ama media tazi madame wanje ariko arahari ariko imyaka tumaranye imyaka ishika muri 5 ndi kumwe na madame umwana babiri abana babiri gusa no hanze naritije ndabizi ivyo byo babivuze keshi ufise ngo mu Kirundo ufise w'Inyanzarake mani ikibazo cy'abana banje n'abastari barazwe nta mwana wanje unyegeje niyo mpamvu bose bafise 040 na maniga nayo kuva none mazi kwa n'umudamu nta handi hantu wadomye ndazi no hari ibintu umuntu acamo agakura agakura hari ibyo naciyemo ubu akazi niko kandi mu mutwe
ibyo bindi wapi kabisa gusomba. Okay, akajambo kamwe kuri Abel Maji hama turangize na cyane ko musanzwe mukorana hariya muri G5 ukaronka igikombe ata envelope kiriko nanzi kuza kunsororera akajambo kamwe hariya kuri Abel. Abel ndo yubahwe kuko Abel ndo no mukozi arakora vraiment kuko naho cya gikombe atari kukimpa jiye ku bwanje ndazi ko nari kumushimira kuko arazi ko ndakora ndashoboye ndibaza kuva G5 mwaka n'inusu ababibonye baribonye naragerageje gusa ntabwo nkiri muri management ya Abel ndo wayo nanje nagiye gupambana kuri Bikore TV sinzi nuzonshigikira canke kagira uko abigenza azonshigikira nka Dani uri gukora kuri Bikore TV kuko nanje narakuze bashaka nimero zawe shaba nimero yanje naho no yivuga ko sindi umukobwa ngo baraza kundraga urumva ivuga ndaza abantu benshi baba bakeneye eko cash ni sobutayinefu desa senge je mvuga eko cash call Dio kurungiye amafaranga mutavuganye banze vuga iyo witabira ko amivye eko cash muzobivugana kareka ari byo ndabihebye ni eko cash ni sobutayinefu desa 5 914 ese ubwo ngubwo abune kurungiye amafaranga atazi ko mwavuganye ahubwo ndakubwira ikintu hari abantu baguhamagara urumva ngo ndumufana wawe ikintu uri umufana ni byiza kandi ndagukunda ariko urumva ari umuvugisha ati ndi bize acashavura shawe ariko eko cash hari indi telefone iguhamagara shawe yo hari nki telefone yamamagaye iyo muntu nakubwiye bita Simoni Bahati Simoni Bahati nongere mvuge Imana iguhezagire vraiment yampamagaye ataranzi ambonye muri video arambwira ati Dani where are you kunu we acting kabisa uri hehe ndakuremere man niwe muntu wantwikiye arankorera akantu ndakora iyo bitabyakubaho urumva ntisopye mu mufuko kabisa niwe yandemeye Imana imuhumugisha kandi yongera turemere n'abandi bantu bafise nubu yondemera niniga yanje birashika kandemera nubu ngubu je ntarigeragira ariyo mpamvu nobwira n'abandi bantu bo gufasha ibi bintu tubikora nta mafaranga ibintu tubikora ari ukwikoca je nka Abel ndo kabisa ndagira nkumva n'ikigongo Abel ndo ibintu nabishyiramo amahera ngavuga ati ibyo ni ibiki uravunika muze jewe rero hoho naravuze jewe n'impamvu bavuze ati ubana n'umugore siko umugore yigeze kunyanka mani kubera ibya amafilime turankana avuga ko ndi gusesagura itunga ry'umuryango cyangwa yagufatanya ubukobwa wapi ni ibya amafilime nagoma nshyiramo cash agiye kuri konti asanga naha video y'amafaranga yaheze urumva ariko narakunda filime bya hatari gusa mu nyuma naje kuyandonka banshigikira nuba rero mpamvu ndi gutera kama umuntu wumva ko ari umuntu ukunzi wanje hari cyo andushije hari cyabona yonshigikiraho nk'ubu ndi gukora iyo bita amayobera y'ubuzima iri kuri Bikore TV arabona ko hakenewe byinshi twoshiramo amfashije kabisa bagize neza kari mikashi wakumvise karaho hasi reka noneho je niyo ndi kwandika titre ndagashiraho kayiko kashi nari mikashi nzoyiba no gufashanya kuko iyi mpano izi mpano turi gukora ngaha igihugu turakora abantu bakamenya byinshi bikorwa mu gihugu bari hanze urumva turakora ibizima brother urakoze nibatse ko bavyumvise abazoguterera urafise Facebook urafise Instagram Twitter nibindi witwa gute kugira ngo bashe gukurikirana Instagram yanje na Facebook nivyo nkoresha nta birenze niyo nkuru Dani hose Twitter reka ntabwo ntayemfise ngo kuri Twitter turabona amakuru ya politike n'ibindi byinshi bihavugirwa niko imeze nitwa Noraske Ntare wa gatandatu byari mateka kuba muri kumwe nanje byari teka kugendana nanje byari teka kugumana nanje ariko no mujama tuko turahera heza reka ndamuhakanya abipfuriza umwaka mushasha n'imisi mikuru ariko harakanashaka hari umundi ko nashaka kuzanda muramutse umuntu rako yareka nta bantu bakuramutsaga na bintu byo kuramukanya ngahe biri ifurize abakunzi bawe umwaka mushasha reka nifurize abakunzi banje umwaka mushamushi muhire abafana ababoss mbifurize umwaka mushamuhire abo tutagendanye neza bitaryoshe bihangane abo byaryoshe naho tubandanye gukora byiza reka na filime ndundi irushaho gutera imbere umwaka uri imbere tuzahatwike kabisa twese timu zikinira hamwe kabisa dufise urukundo pano tutuntu twama muri kre kabisa nzoca njya mu rusengero nshima Imana ahubwo brother reka ndagutumire rero promiye umwaka uri muhera warayuheze tuze twicara hano tuvuge hama canke tuzakeshe mu rusengero dushimye Imana ko cyera mankeshereza mu rusengero niyo ngiye akaje eko nifuje yuko abantu batatu
wogira akantu ubipfurije umwaka mushasha n'aka gift kumbure twogenda kukabashira bagiye baragufasha mu buzima aho novuga abagufashije n'ababaye bagenzi bawe Joachim umwifurije iki muri uno mwaka zo urye ntuzumurye n'abandi navuze bose abajama banje abafanzi banje kwa Joachim gusa Joachim ni irambira atera imbere nk'umuzinga Fanny Lavine irambire kabisa kandi kumeza agira Fanny Lavine ntanzigo ndamufitiye brother so yari tega kurana nawe reka tugiretse nga ndabakunda cyane cha byaheze